Reka twongere dusabe imbabazi abariko baradukurikira mwumvise yuko mu gice ca mbere vyagiye biratugora kubera ivyuma ntibisezerana ariko eh, ngira mwumvise yuko twahavuye bikunda yuko abatumire bose tubaronka. Uni wa mwanya w'igice ca kabiri mwavyumvise, haraciye imisi 10 isoko y'Ingozi ihiye irasha igatokombera. Mwumvise amakuru atangwa n'abadandaza icyo biyumvira cyo bacarayituriye sijya mbere isoko zisha. Mwumvise icyo abategetsi bavuga, mwumvise ukuntu amasoko yatezwe gukingirwa n'uburyo bwashobora gushigwamwo mu gukinga impanuka, ariko mwumvise kandi nico abategetsi bashira imbere niyo uburyo buja aho amafaranga inama nshinga amateka iyashira cyane naho yarakenewe. Abatumire ni babiri ngira nibo mugiye kuza kubaza, ariko imbere yuko mugenzanje Alice abakira nagira ndamusabe yibutse amategeko agenga kino kiganiro n'iki gice cya kabiri cya kino kiganiro. Alice. Ego Mejiriberi, nkuko vyama bigenda muri bino biganiro, hariho amategeko dukurikiza kugira ngo uguhanahana amajambo bishobore kugenda neza. Ubwa mbere nukubahiriza umwanya, nukuvuga ko uza gufata ijambo aza gufata iminota iri hagati y'itatu n'itanu ntarenze, kugira ngo abatari bake bashobore kuronka amahirwe yo kubaza ibibazo vyabo canke yo gutanga intererano. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo bizoba vyabajijwe n'abandi. Ugira gatatu, ibibazo bidahuye n'ikiganiro c'uno musi muze kutwihanganira, ntibiza gushobora kwishurwa n'abatumire. Abifuza guterera mugireko ntimutarire kugira ngo turonke akanya ko guha amajambo abatari bake bavyifuza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe ko gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi canke itubahiriza ivyiyumviro vyabo naho bitaba bihuye n'ivyacu. Nivyo tuza gukwirikiza muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kuhanahana amajambo umutekano. Ngira ngo turashobora gutangura kwakira abamaze gusaba ijambo. Uwa mbere usavye ijambo ni Sharangabo, niyo bariko batwumvaye kugura akamiko kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe. Murakoze cane, ndaramukije abatumire bariko baradushikiriza kino kiganiro. Rero jewe ico ni utubazo mfise, ariko imbere yuko tubaza nagira kumbure ndadutarire nukubaza kubijanye n'ibi bintu vy'amasoko. Babivuze ko cane, ariko nshaka kubibaza ko bijanye n'ubwo buryo ibikorerwa mu Burundi, aho usanga kumbure iryo sesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu n'ukonona amafaranga ya leta, abanyagihugu bafise ukuntu bo batavyumva neza. Nashaka kuvuga nko ku makomantere tukunda kubona iyo hagize umuntu abaza kubijanye canke avuga kubijanye n'amahera y'igihugu, amakomantere abanyagihugu bavuga biboneka neza ko abanyagihugu benshi badatahura neza ko amahera y'igihugu arayabo. Ivyo ndabivuga mfatiye ku makomantere amwe. Reka ntange nk'akarorero. Higeze kuvugwa cane ibijanye n'uburyo amasoko yo muri BRB yahawe abo mu muryango w'umukuru w'igihugu. Amakomantere menshi y'abantu, kandi ubona ko harimwo n'abize, bishura ngo ababipfa n'abisangiye. Ukumva uwundi ati aya mahera ya BRB naya beneyo, kandi wakaba n'umurundi. Hanyuma ndibuka ejo bundi nta n'indwi iheze, hari ibintu nigeze je kuvuga ko kubijanye n'amafaranga nyene y'isesagurwa, nanje nagize komantere. Umuntu yize kandi yanize na kaminuza yansanze inbox aranyandikira arambwira ati mbega wowe ko utari mu gihugu atakori utari umudanaza ngo uratanga ikori, ayo mafaranga ya leta uriko yavuga kubera iki, uriko yavugira kubera iki? Nca mbona ko rero kuri ico ko hashobora kuba hariho uburyo uwo muryango ushobora kuprofita izo ntege nke z'abantu, ibintu kuba batumva ibijanye n'uko amakori n'amataxe atangwa n'umunyagihugu uwo ari we wese w'umurundi. Rero co ikibazo ca mbere ndagitumbereza rero kuri Faustin Ndikumana. Mwebwe ishirahamwe ryanyu riharanira kwigisha abarundi guca urwevu no guhindura ingendo
mu gushika mw'iterambere rirama nibaza ko ari muri iyo nzira ndabivuzemwo. Mwoba namwe mubona ko abarundi bashobora kuba badatahura neza ibijanye n'amakori n'amatagisi, ko amafaranga ari mu gihugu aribo baba bayatanze? Mbega nimba hariho mumaze gukora ibiganiro canke amakampanye yigisha abanyagihugu ibijanye n'uko amafaranga ari muri leta, amafaranga y'igihugu ari ayabo, canke nimba muba mutarabikoraho mwoba mubitegekanya? Hanyuma kuri ico nca ngaruka kuri ico nyene mbaza Pacifique Ninahazwe, mwebwe ku bwanyu muravye ntimubona ko uwo muryango canke abandi bose basesagura amatungo y'igihugu bashobora kuba babikora kumbure ata muntu ashobora kubabaza, kuko abagiye kubabaza bose benshi usanga batumva ko ayo mahera ari ayabo, kuko cane cane abantu benshi mu gihugu hari ukuntu bibaza ko umuntu atanga ikori ari uriya muntu yagiye kudandaza, yagiye kurangura, hanyuma bakazana abajejwe gutora amatagisi bakamubwira ati riha. Ni ukuvuga umunyagihugu ntazi ko nimba aguze isabune ko atanze ikori. Ntanze nk'akarorero mu bihugu biteye imbere, n'umwana wo muri primaire aba azi ko amafaranga ari muri leta, amafaranga yo mu kigega ca leta c'igihugu ciwe ari ayiwe, ari ay'umuryango wiwe, ari aya se wiwe, ari aya mama wiwe, ari ayo bavukana. Sinzi mwebwe kuri ivyo murabivuga iki, mubibona gute ko bidashobora kuba biva kuri ico? Murakoze cane. Murakoze Shangabo. Uwasabye ijambo bugira kabiri ni Mutama Petero Claver Mbonimpa, niyo bari twumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe. Ego ndabumva, sindiko namwe munyumva. Ego turabumva ijana kwijana, duga kwijambo. Ego murakoze kumpa ijambo. Jewe si ikibazo mbaza uko Pacifique, nta kibazo nubaza muri ivyo yavuze, na Faustin nta kibazo nubaza muri ivyo yavuze, kuko byose turabizi na nyuma tubikora hamwe, twese turabumashe hamwe. Ariko jewe n'intererano nagomba mvuge nti hariho abantu bagikekeranya kuri ivyo vy'amasoko. Sinzi n'igituma ico kibazo mwakibajije ati mbega amasoko araturirwa canke n'isanganya? Ninde yoba agikekeranya yuko ayo masoko aturirwa? Kuko arya amasoko araturirwa sivyadukana umugambi baje bafise, baje mu mutwe y'iwabo abasededefdede ngo baje gukenesha abantu bose bari bafise ubutunzi barabidogera ati barya abantu kugira tubashobore, reka turabe ivyo tubakorera. Rero ivyo vy'amasoko araturirwa sisanganya. Pacifique yavuze uwitwa Maregose ko yavyiyemeye akabivuga. Je Maregose twabonanye, Maregose bamwishe mugabo ntiyapfa, bagomba kumuziza kubera kuko yarazi ivy'irya soko. Jewe ndibuka ndabivuge neza, baramurasiye ahantu atembera ahantu mu mwonga, aryamayo umunsi wose atawuramubona. Nobabwira yuko ashaka abiwabo badutakambiye, ni twebwe twagiye Aprodehasi yagiye kumukura aho hantu, iramuzana iramunyegeza, mugabo mu nyuma aragenda, hanyuma Adolphe aramurekipera. Burya rero yagiye i Nairobi, ari Adolphe yamurungitseyo, ni harya rero bashaka guca bamwicirayo, mu nyuma bona yapfuye. Hariho n'abandi bari baciye barungika gukora hanze, mu nyuma barabwira ngo nibagaruke mu Burundi, kuko bari bazi ivyo vy'amasoko ingene yaturiwe. Ariko bamwe baciye baguma hanze, ntibatashe, kandi turabizi, kandi turavugana, kandi twavuganye. Rero ntibagiye ngo barya amasoko aturirwa, ngo ntibizwi, ivyabona birahari. Jewe naho nkuze, ego ejo ndashobora kwitaba Imana canke hirya y'ejo, mugabo ivyo bintu vyose twaravyanditse, twarabitanze, birazwi. Ivyo vyose ejo canke hirya y'ejo bazobibazwa. Hanyuma hari ikintu mwavuze ku mupfasoni, reka namwite umupfasoni, ariko n'umupfasoni wa Ndayishimiye, ngushimwe aronka. Birya vyose murabona arya n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu. Ubushimwe twese twaburose, hariho n'abandi baburose ataranashikira. Mbe nk'uwoza kubaza Magi Mezo Shalome, ubushimwe yaronse bakabushira hamwe n'akarya yaronse,
burya umwana w'igihugu wese ubundi bwari bukwiye kumutera iteka. Aha nagomba ndababwire yuko jewe iyo batandasa hajya muri 2015 mu kwezi k'umunani, mu kwezi kwa 12 jewe nari ku rutonde y'abazoza kuronka prix Nobel de la paix. Mugabo kubera kuko ntari mu Burundi sinashoboye kukaronka, bandindije imyaka 3. Aho rero nibagira bahabe ati ubushimwe ni iki. Harya bavuga ngo muri parema, ngo parema yamuhaye agashimwe. Harya parema yari kuvuga nawe akavuga imbere y'abaparlementere, hanyuma tukamubona. Mugabo ntavyo twabonye kuko jewe ako gashimwe nakarose ka parema européen, amasanamu arihari. Harya rero twese turi abarundi, ako yarose ego n'agashimwe yakaronse nk'umurundi, mugabo na twebwe twaburonse nk'uburundi. Rero harya nohanura umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe narabe kahise k'abandi baperezida bahaciye ingene vyagenze. Iyo jewe iyo ndayishimiye n'umuryango wiwe yiza yokorera abarundi neza, agategura akazoza. Ivyo birakwiye, murakoze cane. murakoze cyane Mutama Pierre Claver Mbonimpa. Ukurikira ni Demokrate, niyo aba ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Murakoze, sinzi ko muriko muranyumva. Turabumvira kwijana Demokrate, duga kwijambo. Murakoze, ndasubiye no gushimira Focode kuganiro yateguye nkuko basanzwe babikora mu guha umuco abarundi ibinyegezwa biba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, na cane cane ivyo guturira kw'amasoko n'ibindi bisanzwe bikorwa n'ubutegetsi buhari. Je nagomba kubaza nk'utubazo nka tubiri bano batumire bose. Turabona yuko aya masoko ukuntu asha womenga nakagwi kaba kateguye iturirwa ry'amasoko kugira bigarurire ubutunzi bwabo, cyangwa ukamenga ni ukwihorana kuba kuri hagati yabo. Wumvise ko Pacifique yabisiguye igihe hahiye isoko nkuru ya Bujumbura hakomejwe y'Ingozi kubera inkuru yari perezida ico gihe. Ubu naho y'Ingozi irahiye kubera hari perezida twara Igitega, ngira nawe yabakomeje ariko arondera gukomeza y'Igitega. Kano kagwi kubatse bino bintu muri CNDD-FDD, ku makuru muba mushobora kuronka haba muri Focode canke ndetse no muri Praseme, akagwi kabano bantu koba kisunga iki mu gutegura bino bintu, canke baba bafise intumbero imeze gute bagomba gushikana ku Burundi, canke barafise umugwi w'abantu kanaka bakeneye gushira mu bukene butagira izina ku buryo abarundi basigara bari mu kangaratete. Ikindi kigira kabiri, igihe Geraze Ndabiraba agiye Ingozi ariko aratibira ku banyagihugu babuze ivyabo, akerekana yuko leta atakimaze kandi rero no kubavugira k'abanyagihugu bataco bashoboye bari gutezwa kugira za kizimyamwoto. Yaragarukanye mu kanwa kiwe cane ijambo rya assurance, aya makuru y'abanyagihugu batagiye mu assurance kugira ngo bakingire ivyabo. Ko tubona muri CNDD-FDD bategura ibintu bazi bashobora gukora, ubwo hakaba ariko ranavugwa yuko abazosubira gukorera mu isoko ya Ngozi bazotegerezwa kuba bafise ama assurance muri aya mashirahamwe akora ama assurance kanaka. Hanyuma aya masirasi nayo ugasanga n'amashirahamwe asigaye yigazwe n'abasenedefudede. Aha namakuru muba mufise yuko vyo biba vyabaye nuko kugira ngo abanyagihugu bakwitirwe kuja kwiyandikisha muri aya ashirahamwe akora ivyo kukingira abantu aya masirasi yaba basenedefudede usanga amwe yanditswe ku bana babo canke ari y'abagore babo. Hari amakuru navyo muba mubifiseko. Utwazo twanje twaruto. Murakoze, ndabandanya gushimira Focode ku bikorwa vyiza ikora. Murakoze Demokrate, ngira ngo tubanze twakira uwo mugwi Gilbert tugaruke kubatumire kugira ngo bashobore kwishura utubazo twabajijwe. Hariho n'amakuru tubone ko arakwirana ku mbuga ngurukana bumenyi ko n'isoko y'ubuyi Buganda yo bikuyasha muri kano kanya. Sinzi ko nka Pacifique aronka amakuru kibiriraho hari ico yoba amaze kubironka ko. Reka tugaruke kubatumire, dutangure kuri Pacifique nahazwe mwishura utubazo mwabajijwe, hanyuma ngira ngo Faustin arakurikira. Ego murakoze. Sarangabo niwe yatanguye gufata ijambo, agira ko aranadushimira kandi natwe turamushimiye. Hanyuma ikibazo yavuze kirahambaye cyane, ikibazo kirahambaye kuko kijanye n'ingene abarundi bafata inzego z'igihugu. Kimwe Ndayishimiye amaze iminsi anakinako, hari ikintu ijambo Ndayishimiye amaze iminsi akinisha ahenda abarundi avuga citwa leta. Umwanya umwe akabwira ati iyo leta murondera ni mwebwe, hayindi leta iriho, leta ni mwebwe, mushaka leta naho ni muje mumfashe kuyirondera. Ariko hariho umwanya naho agenda abashikiranganje, tuzi yagenya abashikiranganje ko atabagenye leta ntituzi cabakoze. Rero uwo mukino uhari uratuma abarundi bagira ingorane yo gutahura nyine ibintu by'igihugu ivyo ari byo.
hari umwanya babwirwa ko ari bo, hari umwanya wundi ari ibya se wa mwami wa kera basaba, ku buryo bayobegwa. Ngo hari nk'akarero nobaha gatoyi, inama nigeze kubamwo, hari muri ntihenze ngira hari muri nka 2011 canke na 12 hariya i Gitega, kandi yari irimwo abantu bitwa ko bazi ubwenge. Harya twaba tuvuga nk'indege y'umukuru w'igihugu yariwe, hariho umugabo umwe wo mu Kayanza w'incabwenge yari ahari, arahaguruka arabaza ikibazo, ariko abaza ikibazo caravuga ko we nyene ubwiwe yibarije Nkurunziza, mbega mukuru w'igihugu, aba bantu bakugora, ngo indege irerura umukuru w'igihugu ngo yarariwe, ngo none nibo bayigenderamwo siyo wayigenderamwo? Uko nyene umuntu ubona ari umusirimu, ariko yarakuze, mbona arahagurutse avuza ibintu nk'ivyo, aravuga ngo jewe isi inka zanje kuri mwe mu kibazo mfise, hanyuma yandi mafaranga abonetse nkazogura iyindi nka. Hariho rero abarundi bicara bafata ko ivy'igihugu ari ivy'abakuru, hanyuma bikaca biba ivy'umukuru w'abakuru bose, ni kuvuga umukuru w'igihugu, bakibaza ko arekuriwe gukoresha nk'ayo mafaranga y'igihugu uko yishakiye, uko avyumva, hanyuma uwusigaye w'umunyagihugu bakazomugabira, uwo bakunze, uwo biyumvisemwo, bakagira ico bamuhaye bakamuzaturirako. Hariho abanyagihugu babayeho bazi ko ivy'igihugu ari uko bimeze. Hari n'ibihe bishika nkibaza ko n'umukuru w'igihugu we nyene be n'umuryango wiwe bashobora kuba bavyumva gutyo, kuko iyo ariko aravuga abandi, urumva ko abandi ashobora yonabakarira ko bononye amafaranga y'igihugu. Mugabo ugiye kuraba bo nyene, bo nyene bayakoresha, ingene bavyumva, ingene bayishirako, ukabona bitangaje, ukavuga none ni wa wundi yamye avuga vya bindi dusanga nawo amafaranga y'igihugu ayakoresha uko. Caranga bati ubwo abarundi barazi ko bo nyene batanga iryo kori, barazi ko ari kori ryabo, atari abadandaza gusa batanga ikori. Tubaye turareka ko n'abadandaza bo nyene barimwo abashobora kuba batibaza ko batanze ikori, ko iryo kori batanze barifise ko ububasha bwo kuraba ico amafaranga yabo yagiye gukora. Abandi basanzwe bo bazi ko ubudandaje ari watanga ikori. Sivyo. Umuntu wese aguze aratanga ikori, umuntu wese aguze ibintu byose by'ibidandazwa byose hariho ikori ririko. Hariho n'abadandaza mbere bagera ku rugero bashaka ko n'iryo botanze baza kurishira ku muguzi, bafise ingene babigenza. Ariko abantu bomenya ko igihe cyose umuntu aguze aratanga ikori. Ikintu uguze ikaramu, uguze umunyu, uguze isabuni, ikintu cyose ugenda ukagura hariho ikori bijana. Yaba iryo kori ritariko, ico kintu coca kigurwa amafaranga make cyane yaba atakori bari kuratanga. Rero umuntu wese yokumva ko niyo uhembwe, umuntu ahembwe wese mu bisanzwe, uhembwa muri leta, uhembwa n'abigenga, amafaranga uhembwa ubundi ajya uronka siyo uba wari kuronka yose, kuko hari igice kiva ko kijanye no kuja gutanga ikori. Umusirikare, umukozi wa leta, umupolisi, umuntu wese yomenya ko yahembwe hariho igice bamutwara kigenda kuza kubeshaho inzego z'igihugu, igihugu nyene, ayo mafaranga yateza kugaruka. Si amafaranga ubagabira, si amafaranga ugabira leta, ni amafaranga yateza kukugarukako mu byo leta nayo iheza ikaguha. Ni nk'uko hariho ayandi makori yadutse adasiguritse muri iyi minsi. Amakori nayo yaduka atanditse ahantu na hamwe, aho abanyagihugu bategekwa gutanga amafaranga atana hamwe ayo mafaranga yigeze yemezwa. Inama nshingamateka itegeze yemeza ayo mafaranga. Uno munsi mu gatondo hari umunyabubanza yariko aranyandikira ati twe bariko badutoza inzu ku nzu ko duteza gutanga amafaranga ya CNDD-FDD kandi tutaraba CNDD-FDD. Igitega ukumva kwandika yuko urahandi ukumva ariko avuga ivyo. Ayo mafaranga ntabaho. Ivyo bintu ntibibaho ko abanyagihugu batanga amafaranga ku nguvu. Nivyo amashirahamwe yigenga, imigambwe yoshobora gusaba ko abavyipfuza bayiterera, ivyo ntikizira. Mugabo ko biba itegeko ukumva ngo udatanze aya mafaranga uzibonerako, ivyo ntibishoboka. Ivyo biba bihindutse ikori. Ikori naryo ryateza kuba ryaremejwe n'inama nshingamateka, ntivyashoboka ko ikori ryaduka gutyo. Abantu rero bomenya ko umupfasoni n'umukuru w'igihugu ariko ariryohererwa mu gufata indege agatembera iyo ashaka, amafaranga na gutyo agura imiduga n'ibika ashatse. Na amafaranga yawe yakoresheje, ni rya kori watanze yavuye iwawe, amafaranga ariko arakorwamwo bijya uriko urakomera amashi
ugume wibuka uti hajya ni jewe narishe bijya bintu ndiko ndabona. Nico gituma umunyagihugu ateza kuguma abikurikira. Mutama Mbonimpa nta kibazo nawe nyene yatubajije, ariko nk'uko yama yatanze intererano zikomeye cyane, kandi murazi niyo duhuriye mu kiganiro ko ari ikintu nkunda kuvuga nti hari ibyo ashoboye je ntashobora, buriya hari ibyo adudurira ko mu mvugo yiwanje usanga ntaduduriye ko. Yagize ati kuri iki cy'isoko hariho umuntu aciyumvira ngo mbega barayaturira, tisi ibintu biboneka ko bayaturira. Aca rero ashiramwo ikintu gikomeye ngo mbangaruke ko, aho yagize ati mu ntango bavuga ko bafitiye ishavu abo basanze batunze, bagira bati abaka ubutunzi bo baburonke. Kumbura ivyo bivugwa hariho abavyakiriye bakumva ko menga byo kumvikana, kuko icyo gihe babwira nko mu isoko nkuru ya Bujumbura ngo benshi mu badandazayo n'abatutsi. Uyu munsi abashobora kuba ico gihe barabikomeye amashi bumva umenga birumvikana, ntibari bazi ko nabo bizobashikira ukundi. Uyu munsi Ingozi nimba bayituriye, ibimenyetso ni vyinshi vyerekana ko bishoboka ko bayituriye. Murabona ko vyagarutse ubu naho bifatiye, bishobora kuba vyafatiye ku ntara. Umvirije ingene abo badandaza b'Ingozi bariko barabivuga, nukuvuga ejo bavuze ati duturire ivy'abatutsi, ubu naho haje duturire ivy'abanyengozi. Murumva ivyo bintu, umuntu wese abandanya ashigikira ivyo. Nuwo ukumva uyu munsi ngo baturiye ivy'abanyengozi, bice bimuza ko amenye kwiwe ejo atazi ko atari we azoramukirwa ku kindi kintu bazovuga, ntazo kuko izobakira. Hanyuma umwe wese yibuke ko bene ibi by'ubutunzi bifatanye nk'uko Faustin yabivuze. Ntiyaze baguhende ngo baturiye ivy'abanyengozi, sivyo, kuko igihugu cose kirakogwa ko nabijya bakoze hariya. Uturiye ivy'abanyengozi, ubutunzi bw'u Burundi twavuze amafaranga yava aza gufasha ibindi bukogwa ko bwose, ku buryo nawe w'umunyamakamba, wewe w'umunyarutana, wewe w'umunyacibitoke, bijya vyakozwe Ingozi biragukorako, kandi uwo mengo babikubwira umengo vyakorewe abandi bahandi. Ico nico nagira ngaruke kubera ububeshya bariko barabwira abantu, mwebwe umenga ntibibaraba, ikibi cakorewe bariya, mwebwe nimwinumire. Nama ndabivuga kenshi, ukabona ikibi kiriko kiraba, ukamenga abo gikorerwa si wewe, ukakireka ikamenyera, umenye ko ico kiriko kirakwegereza. Bijya nyene ubona ngo ni ivy'abandi bakure, ejo ni wewe bizoba biriko birashikira. Intwaro y'agahotoro nta numwe isiga, tukwiye twese kuyigwaniriza hamwe atawuvuyemo. Yagarutse gose kuri ibi byashikiye Mare gose, kumbure ako ntongeye ko igihe nayiko ndabivuga naha ageze muri Kenya amaherezo yiwe ari mu gipungu. Hamwe navuga umwe yamusengera wa mupasiteri yaja kubako, inyuma muri ambasade baratinze bararungika umuntu amutora aramutwara mu bitaro. Rero umwe hamwe wa muntu agiye kumuraba mu bitaro, ubwa mbere yaramubonye, asubiyeyo bukeye aramubura, arabaza ati wa muntu ari? Bamubwira ati vyaraheze bamaze no kumuhamba. Gute umuntu yaje avi wanje yoba yapfuye byose n'ivyo kumuhamba bikaba vyaheze, mutampamagaye jewe yaruwi wanje ntamenye ivyo arivyo. Rero harimwo amakuru avuga ko no muri ivyo bitaro ashobora kuba yicishijwe oheye, bamusize ko umudo sinibuke mu Kirundi ngene umuntu abivuga, sinde ko ari ukuniga uko, ariko bamushira ko ku buryo umuntu atinda gapfa. Iyo niyo makuru naronse kuri ico. Kumwe Mutambonimpa yaravuze ati bari bamurungitse muri Kenya kugira bamwicireyo, bihuye nuko kuntu nayaronse. Kwa Demokrate hariho utwagiye turansiga, araza kumfasha mugezaje turi mu kiganiro aca vyishura we abaye yavyanditse. Ariko akanyuma nafashe nakayavuze ati ubwo nk'ibi vy'amassurance bavuga ntibiba bisigura ko muri iyo miryango y'abakuru nabo bashinze amasosiyete ya assurance bashaka ko abantu bose boja kubashorera. Biri kumwe vyose. Ku ruhande rumwe impanuro yoyo niyo, abarundi ntibamenyereye kuja mu assurance, kandi ni ku bintu vyose, yaba amazu yacu usanga atari assuré, yaba iyindi migambi yose abantu bakora usanga ata assurance. Ariko nibaza kwico kugihimiriza abantu bakakimenyera ko atakibi kirimwo. Mugabo ku rundi ruhande ko rimwe na rimwe imigambi CNDD-FDD ivuga kenshi bifatanye n'ikindi kintu baharuyemwo inyungu zabo, naco nyene kiriho, ko bariko barashinga assurance yabo, naco nyene kiriho. Ico kiriho, nticari kibi zigwiriye zigafasha, ico nticari kibi. Mugabo bene ivyo biharuro birabaho. Ni umuntu yambajije ati ubwo ibi tubona igihugu cyose bavuze vy'amapave, mwaravye ko ata mutegetsi wo hejuru ari ariko arazigurisha izo pave? Ntavyonze, ariko
ico umuntu yokunguramwo ngaho nuko abarundi aho bageze ubu bibagora rwose kwizera ikintu cyose kivuzwe n'abategetsi b'u Burundi bagira bati aha ikinyegeje tutazi kiriho nimudufashe kukirondera nico novuga ko ubu maze kubona bikuru bikuru mu byo numvise novuga ko nivyo murakoze. mukanyene nagize nti hariho amakuru ariko acana ko ku mbuga ngurukana bumenye ko hari iyindi soko yoba iriko irasha hari amakuru mwaba mwamaze kubironkako. Kubera ko ndi cyane mu kiganiro sinakurikiye abo bariko barampa amakuru hamwe vyoshika nkaza kubibona imbere kw'iganiro gihera ndaza kubigarukako. Ego murakoze Faustin Ndikumana hariho utubazo namwe mwari mwabajijwe mufata akanya mukishura tukaja dusubira kwakira uwundi mugwi w'abandi banywanyi. Ikibazo ca mbere yabagize ati mw'ishirahamwe ko mukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo muremeza yuko mubona ko abarundi ibintu vy'amakori batavyumva canke batabona neza yuko amafaranga ari ayabo muramaze kubahimiriza kugira bavyumve bagire iki babitahure ico ico no gitwara ku ntuze nyene zibiri ku mico ibiri. Ubwa mbere hoho si ibintu vraiment umuntu atobona ko mu Burundi hari bariko baravuga les caractéristiques d'un peuple cyangwa kuvuga ati ukuntu abantu biyumvira ibi tuvuga ngo mentalite mu Burundi vraiment biri mu bihugu ura mentalite ya ico bita conception monarchiste du pouvoir iracahari ni mu bantu nyene b'abanyagihugu no mu batwabo. Umva mu Burundi uracabona ingendo yo kubona yuko vy'ukuri umuntu ajejwe ikintu kubwo ari bwo bwose hari yayishirahamwe atwaye hari komine hari ubushikiranganje hari urwego rw'igihugu kuva hejuru hose umengo babona yuko ibintu bagiye kurongora gutwara umengo ni vyabo bwite bakitiranya kabisa ivyo munzi iwabo n'ivy'igihugu babajejwe. Ico kiragaragara kumwe bavuga bati umwami kera baramuhereza niwe atanga amatongo niwayanyaga ni kurya ivy'umwami ntibaharura ntibaraba byose bigwiwe biroba bene bakavyumva uko mugabo gasanga rero mu banyagihugu nabo nyene hariho benshi babisasirira uko uburorero ni bwinshi aho bumva yuko umengo ivy'umutegetsi yagize kirazira kuraba hamwe abango kirazira kuraba kw'isahani y'umutegetsi urabibona kabisa ko iyo ngendo ari ingendo ikiri mu kandi ibangamira cane gutera imbere kw'ibihugu kuko ahandi baba bamaze gutaha ico bita l'argent du contribuable il est sacré. L'argent du contribuable ni ikintu kiza ni ukuvuga ifaranga ritozwa mu gihugu cy'igihugu ni ikintu nukuri cubahwa kikagira kiteza kubahirizwa cane. Umugabo rubiravye ukaraba ingene bimeze urabona ko bikikwa intambwe ikiri ndende. Ibyo kuvuga ibyo twarakoze twarigeze gushiraho kampanye twita notre argent notre droit ndavyibuka mu 2014 twigisha abantu yuko ikori carico gutanga ikori ukafaranga iko ava makora y'abanyagihugu ari bateza kuraba ingene yakoreshejwe bakabikurikirana. Ubundi udashobora kugira ivyo hari ikintu kiba gihaze n'iterambere ry'igihugu kuko n'abahinga bose bavuze ko igihugu bitera imbere hari ikintu bita cama kigarurwako n'abahinga bose za Banque Mondiale abahinga bose igihugu kiza gutera imbere kibazo nico bita discipline budgetaire ihagarara kuri ivyo bintu by'uko ifaranga ritozwa mu gihugu yubahwa kandi iyo igiye bakarikurikirana bakabona ico ryakoze hakaba controle strict. Ivyo rero urabona neza yuko mu Burundi ivyo ntabihari uwo muco ntawuhari ndetse n'izindi structure ibindi bigo vyategereza gufasha muri ico gikorwa ari nk'ubugenduzi bukuru bwa leta ari nk'iza Cour des comptes zategereza kubikora ku izina ry'abanyagihugu n'amashinga amateka uravye uburyo zironka ingene amategeko yabo yubahirizwa ingene nk'abantu b'amashirahamwe aza kudepoza amadepo muri Cour des comptes aho Cour des comptes ishobora kuraba amafaranga nyene yakoreshejwe urabona ko bikiri hasi. Ni ibintu twe tubikurikirana nk'abahinga babona tuti mbega ibi bintu tuzoyivamwo ryari
bagaheza bakibagira yuko abo bantu bose bashaka kwinjiza imitahe mu gihugu, bashaka gutuma igihugu bogifasha kikaronka uburyo, babanza kuraba ico bita capacité institutionnelle y'igihugu, ubushobozi. Banki mondiale yaho itanga amanota kenshi, baraba ico bita ntuzeyi, baraba ubushobozi bw'inzego, CPIA, umucoza ngo ni country policy institution assessment, baraba evaluation y'inzego zishoboye. Ugasanga Uburundi bwamana amahera make, tugamana amanota make. Vyumvikane ko ngaho baca bagafite kirya gihugu nta mahera twokijanamo menshi, kuko ubushobozi bw'inyene amahera atunganywa, ingene bayakontrola, inzego nyene ziyakontrola zigenga, l'indépendance des institutions de contrôle, ingene inama nshingamateka zishobora gukontrola amaleta. Urabona yuko bakaza tuti aho haracajogajoga, nta mahera ngo azimaheza yinjiye. Ivyo rero vyo kuza ngo iki mwifasha ntuzi zikeneye canke n'ibiki, kubera ubushobozi bwo gutunganya amafaranga kugira n'abantu bashobore kukwizera, ni ikibazo tugifise. Aho rero nagira mbwira abarundi na leta ko hari agahombo kanini. Je nama ndaho mu bihugu vyo mu Bufaransa amademokarasi yamaze gutera imbere n'iki. Mu bisanzwe mu nama nshingamateka misi yose utwara commission parlementaire iraba ivy'ubutunzi, donc iraba ivy'amafaranga nyene, amafaranga leta yakoresha, bategeza gutora uwo mu mugambwe utavuga rumwe no kuri ku butegetsi. Iyo ni principe. Kirazira yuko utwara commission parlementaire abaco kimwe no mu mugambwe ku butegetsi. Barazi gituma biri vyubatse uko, barazi ico gukontrola di contribuable. Ini wacu urumva ni ibintu yabaje cane, ingaruka bituzanamwo vy'ubukene. Nagira mbere ko ikiru ca mbere kiriko kiricari iki gihugu mu bukene ari ico. Abo barundi rero nabo nibavyumva, ariko nshatse kubivuga biranatangaje kubona n'ibitabo vyandikwa muri leta burya bitwa nimero twe tubisoma nk'uvuga ngo za vyo 2040 ko byateguwe n'abahinga, ugiye ukabisoma vy'ukuri handikwamwo ibintu kuru vyategereza kumera. Uravye nka pire bita engagement de l'État ingene yanditse, umva baruko batakunda kusoma ngo bavyinjiye. Kumbure Alice ngira murumva yuko ijwi rya Faustin ryagiye, sinzi ngira canke participation munanyumva, ubu turabumva ijwi ryanyu ryarigiye, canke participation citoyenne y'abanyagihugu muri bike byavyanditse, hajya byavyanditse buriya nuko abantu bataza ko bisome, mugabo abategetsi b'ababanzi b'abarundi ivyo bataza no kuvyitaho ngo bamenye ibirimwo, mugabo baba inzira barirya nyene, mugabo akandika, mugabo hagashaka ko ibindi. Ni ibintu yabaje cyane ivyo. Rero ndabisubiyemo ndavyemanga uko discipline budgetaire imeze mu Burundi izotuma tuva aho turi mu vy'iterambere, kuko ni ibintu bikibabaje cyane. Abarundi bateza kubumvisha yuko ugutanga ikori dutanga amakori mu buryo bwinshi. Pacifique yabivuze, ahubwo je nayivuga yuko iyi taxe meme iyi impôt à la consommation niyo nini, burya hatangwa amataxe menshi ku bidandazwa biko biragurishwa mu Burundi, niko bikimeze. Ndetse ugasanga no gutaxa les grandes fortunes ntibavyihutira. Ubutunzi buduka cyane, abantu bakubaka ibintu mugabikesha pa kuri taxation, ibintu bihari injustice fiscale nacaruka mu Burundi, mugabo ikintu cyose tax hariya. Hari ibyo bayaciye navuga ngo bijya mu kwadukana yandi mafaranga tozwa bijya. Nagira mbye n'abarundi birahanwa n'icaha citwa concussion mu itegeko rigwanya igiturire, muri code penale concussion iranditse neza. Umuntu atoza amahera atazikuwe n'amategeko canke atonza amande canke kuyarekwe n'amategeko akarenzako en dehors du cadre légal, birabujijwe. En fait ukutamenya abantu turimwo buya, twebwe twatugerageza tureko abantu buje ukamenya n'ibiri mu mategeko. Ivyo rero byanditse no mu mategeko y'igihugu, mugabo ignorance ntaho tuzova ntaho tuzoja. Ndabisubiremo, ndahagaze cyane kubera ndabikurikirana, ndabibona muri Cour des comptes baravuga tuti mission juridictionnelle a été établie par la Constitution, bijya byuko isuzwa ajya mabanga y'ibintu y'ubucamanza Cour des comptes. Nka rwa organique itegura ingene bizoba n'ubu usanga iryana.
twarigeze ko turi mu nama y'ukura nyene kuri de compte yokora neza, haje abantu hinga muri za Madagascar na za Île Maurice n'abandi baje kwereka ingene controle gitena na za de compte zokora neza, niho narindi byose mwe ukumva umuntu aradutse ngo abantu ngo ariko hasaka ivyo bijambo muri kuri de compte ndavyibuka, bamwe bagashaka ngo bashaka kwaza mu ivyo bintu kuja muri kuri de compte ngo imba bariko bakorera ikibiri, muri bukacagiye kera hari ibintu by'imigambo ngo vy'ikibiri ngo n'intuze, ukumva kandi ukabona kivuzwe n'umuntu akomeye cyane. Je nwaza yuko muri mentalite tukiri kure ibintu bikimeze gutyo nta nawe umuntu ntaho tuzoshika. Ngiye ku vya Pierre Claver yavuze ko muvyo masoko turi bwaratohoza cyane nawe mu matohoza, ubundi kugira ikintu bacemeze ko ariko cagenze uraba comportement ibaye ico kintu cabaye. Niba bavuga tujya muganga niwe yatumye umugwayi apfa, nabo batabamufasha ariko aramwica, mbwa bazoraba ati mbe kweri kibavuze yuko umugwayi amuranda visite ku masaha 5 kweri katabikoze kandi atarondeye umusubirira ko yategeza kumuhikire muhaye iyi serumu ko yategeza kumara umwanya abantu bakagira enquête bakakwereka neza ati kwibi yategeza kubikora bitakozwe, era conclusion ikiza ati geze ko ari abantu kubera ko n'abarangaye batabihanyiwe. Urumva rero n'ahantu bihera tuterere tubwire leta abantu baza gushaka gususora ati amasoko yatuzwa bafatira kuri ivyo bintu babona na izo enquête zitaba zabaye ngo bashireho na plan de prévention ikingi bikurikira ikintu wenda gusa gufata umuntu mu minura ba comportement mbe ikintu kibaye yavyifashemwo gute. Ico ni ikintu gihambaye mu bintu byose by'amankete, si ukwinda gufata umuntu ngo niwe ngo bategeza ko bamufashe hamfra grande no kuraba ingene yifashe ikintu cabaye. Ivyo rero ni ibintu abantu bagenda kututi kubera iki cabaye. Hanyuma ikindi naco nuko inzego zategeza zigasigurira abarundi igituma bavyagenze gutyo, niho rero haba hogira ikivuyemo. Hanyuma ku kibazo ca gatatu byabaje ngo yavuze ngo ibyo by'amasoko yene ngo aturirwa n'iki bashaka kubaca baja kugura yandi ni bya bindi aha mu bihugu by'iwacu n'iki vy'ukuri abantu hakugira za innovation ngo bakore, hakugira ngo abantu bateze imbere bareka abantu b'abakozi baje imbere bagira iki, hama abantu bashaka kugira abandi batabiri yakuya bagaca bakoresha ibintu by'amafinite politique ugasanga ni ya capitalisme de copinage, hari capitalisme de prédation ija mu bihugu, abantu bagashaka kwizizira iby'ibihugu kubera bahuriye ku mugambwe, bahuriye ku bugenzi, bahuriye ku moko, bahuriye kuri clan yabo, bahuriye bagaca bashaka yuko ubona ngo ni capitalisme iriko irakora mugabo bariko barakontra ibintu byose. Ivyo ni ibintu vyagiye muri za Philippines n'ahandi kandi birasubiza ibihugu inyuma cyane, no muri za Amerika Latine vyarabaye ahantu henshi mu bihugu, mu nyuma leta aratinda araza arabihagarukira arabigwanya. Umenye ngo nugushira mu minwa y'abikorera utwabo mbwa ico bitari capitalisme de copinage de prédation. Ibintu barondera ati bijya tubije ibigeze tubije dukumira abandi tugira iki, ugatusanga ya capitalisme ouvert yabingiza imitaye bagira gute ugasanga ni kibazo. Kandi iyo capitalisme de copinage aho isubira kabera mbi icitagwe no gutangira aba investisseur étranger, umenga umuntu wese agira azana imitaye ubundi wo hanze abaye mwanzi. Nico gitwa mu Burundi niho cyo gihugu conyene muri aka karere amashirahamwe ya leta kuva hatanguye ibintu vy'amareforme niho honyene vyananiranye ingene baya reforma bakayaduza bakayaprivatiza akabakapema cyo bita kunuzeye les capitaux mixtes, nubundi niho vyanze. Ahandi hose vya les procès zagenze neza, murabona ubu twizo za Onatere za Verundi za Kojeriko za Sosumo za Otrako zande zigenda kagirire kandi ubona yaramashira hamwe afise capital technique ikomeye. Za Setemu hariya agira ahandi ho barazireforma
ivyo ni vya bindi hari tuta capitalisme de prédation ubwo abantu bamwe barondera ati bijya bitabaye igwacu abandi ntibabijemwo bijya ni igwacu batavye bitateze tubitwaye irya soko reka tuyigarurire tugira iki bigakorwa rero mu bintu n'amategeko yose atakureze ivyo rero itabihagurukiye nta terambere rishoboka afite ko tuza turavuga ibintu ko biri kugira ngo ibintu tazira kuzana iterambere abantu bashaka kwimbira ko iterambere riboneka hari ayo makapitalisme ntibiheza ngo bikunde ivya assurance navyo ivya assurance bon assurance ni nziza kuvuza generalize nivyo assurance ni nziza mugabo nazo nyene assurance nigeze kubivuga navyo so kuvuga ngo wagize assurance mu isoko ngo bice bituma gucuba dedommage ifayo kutarondera enquête y'ibintu vyabaye objective iguma ari intambamye kuko yari incendie d'origine naka assurance ari gita kwemera kuma origine ama assurance ni yemera abantu ni bavyumve umuriro wacu sa assurance ni kiza directive baraza kuraba ati c'est un incendie d'origine ari nka d'origine criminelle ho nibemera ari d'origine zimwe bashobora kuba ntingene nibemera ibyo deklara comptabilité n'iki warusa amasoko nkana gute waratenyeregiriye rima ibintu n'ibindi haca amankete maremare kuko urashobora tufite no stock yabwiye tubindi ko yangana gutya tuyibonera ye urafise ntuze fyo stock wari ukora yerekana kuri actor canke byadamije hatatanga ku ibintu ro birebire ama verification expertise contre expertise ugasanga ibintu biratevye nico gituma burya rero ni ibintu binda kononekara kugira ngo amasirance intervene mu bisanzwe nabyo byari vyiza sukuza rero amasirance ndayashigikiye kwaba mugabo sukwama abantu baba ibintu bimpanuka zoza muri assurance nyene no kwama twakinze kwizo mpanuka zishika inzego zose zikagira ico zibajijwe n'uwasamaye n'uwagize gute impunité mu bintu bimwe bimwe byinshi by'igihugu irababaje mbaye ndagejeje murakoze ngira Alice two kwakira undi mugwi ugira kabiri wa mbere muri kino gice cya kabiri ni Charles de Gaulle sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe agashikiriza ikibazo ciwe. Charles de Gaulle sinzi ko muriko muratwumva niba atari hafi kagenda yo kugurura mikro yiwe akaba arabazanira turagaruka kuri Charles de Gaulle mu nyuma. Ego murakoze cyane icambere na mbere nashaka kuramukanya nongera ndamutsa abatumire bashoboye kuduha akanya kugira dushobore kubabaza ibibazo nkongera ngashimira abatunganije iki kiganiro kuko ni kiganiro abarundi twese n'abarundi kazi tuba dukeneye kumviriza tugashobora gusesangura ibyabaye. Je nitwa Kagenda nkaba ndi mu muhari Panafrica komeza amahoro umuhari w'abapanafricain b'abarundi bagwanya ethnisme mu Burundi bakoresheje panafricanisme. Ikibazo canje nashaka kukibaza Pacifique nini nahazwe na n'utwara Parseme Faustin Ndikumana kuri ibi bintu bijanye n'amasoko ariko arasha hariho amakompanyi d'assurance twumva ariko aragirirwa ama publicité kandi hakaba hariho n'ayandi masoko aba yarubatswe kugira ace aramplasa ayo masoko yandi aba yahiye. Tukaba kandi tuzi yuko mu gihugu cy'u Burundi tumaze imisi twumva yuko guverinoma y'u Burundi kuva kera za 2009 kuva kuri Ernest Manirumva guverinoma y'u Burundi ya CNDD-FDD ikorana de proche avec FDLR interahamwe abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bakongera bagakora n'amabi imyaka 30 haciye muri Kongo. Turazi neza yuko abo bantu twarumvise muri Unity Club ko bari bafise ama business bakorana na za Monisco zo kudandaza lo cannabis pendant des années. Turazi yuko bakontrola ibirombe bimwe kandi abo bantu tukaba tuzi yuko bari mu Burundi. Mbega ni giki mwoba mwarakoze canke mumaze gukora kijanye no kuraba ro blanchiment d'argent yoba iriko iraba mu Burundi par de création de ces compagnies d'assurance, ces solutions zica ziza après amasoko ahiye abo bantu bose ayo mafaranga yose ya FDLR tuzi ifise kandi tukaba tuzi yuko ikorana n'igihugu cy'u Burundi. Hariho ikintu mwoba mumaze gukora kugira murabe yuko uko guturira amasoko ayo makompanyi d'assurance iriya banke ya BJ hatoba hariho blanchiment d'argent iri kwiraba itumiza consequences zose ziba. Murakoze.
murakoze Kagenda. Karke Burundi sinzi ko ariwe bariko baratwumva, yogure mikro nawe abaza ikibazo ciwe. Ndabaye mwiriwe. Mwiriwe. Jewe nta tubazo mfise ariko nagomba ntanga intererano. Mbanze ndabashimire mwebwe mwatunganije ikiganiro, nshimire na Fokode. Ubwa mbere hoho nagomba mpere kwijambo umushingantahe Faustin Ndikumana ahereje ko inyohansi. Jewe ndavuga nti nimba koko irya soko y'Ingozi yo baturiwe kugira ngo isoko y'Igitega nayironka amahirwe yo gutera imbere, nta kuri jewe nta ignorance izobisumbiyo nkuko kumbure n'abandi bo bivuga, kuko hari ubundi buryo bwinshi Gitega yoteye imbere na Ngozi iriko irakora. Ariko aho se nari mpagaze, intererano zanje niyihe nk'umuhinga mu bijanye n'ibiza n'isibe. Ubwa mbere ho abarundi barakwiye kumenya mbega umuriro uzana nahe. Kugira umuriro uboneke hari ibintu bitatu bitegerezwa kuba bikoranye. Ku batabizi hariho ikizagusha, hariho izi mpemu kumbure oxygen zizagufasha, hama n'akantu kaza kuba rutsomuri. Nteze cyane mwe by'umwihariko uyu munyagihugu yashatse kuja yabwiye sinzi ingene Pacifique ntazo yabivuze, yashatse kuza gutora kioske yo yari itanguye gusha bari babonye ngo ayikure mu zindi. Mu bisanzwe ingene umuriro uzimya hari ubwoko bwinshi bwo kuzimya imiriro. Sinza guteba ariko ico kintu umunyagihugu yarakoze yagomba gukora kirimo. Ni kuvuga ukura muri vya bintu bitatu bizana umuriro ukuramo kimwe. Muri ico gihe kimaze kuba kiyavuye umuriro uraheza ukazimya. Nk'umuhinga k'umuriro uboneka jewe nibisanzwe. Mugabo kuranda tukaza gukiza niho haca haza bwa buhinga. Mbega koko turafise ubuhinga bukwibwo bwo kuzimya. Mwavuze igipolisi, nibaza ko kigifise ibintu bigoye. Ugiye kuraba mu amategeko akigize no kuri ntakwiye. No muri constitution ubwayo ntuzosanga ibiza n'isibe bivugwamo. Ni mu kujaho bakoresha itegeko ritoya cyane bita y'amadekre. Ivyo navyo nta nguvu nyinshi bifise, n'uwitwara ntaheza ngo agire inguvu zo gusaba bene ivyo bikoresho. Hama abanyagihugu b'Ingozi bo barashavujwe kumbure n'ijambo umusanteri agomba avuge nkuko navyumvise, bagaca bahitamo kwiyubakira. Aha hantu nagomba mvuga utuntu dutatu kumbure boshobora gukorerako. Ibanze mu buryo bwo kugera ibiza n'isibe, hariho ubwa mbere bitaraba vyabaye n'igihe vyaheze. Igihe bitaraba ahantu ndabiyerekeza ku isoko yo mu Ruvumera, kumbure nagomba nce ndabasaba muzotegura ikiganiro kw'irya soko yo mu Ruvumera ndayizi, ariko atagikozwe simvuze ko izohosha muga birashobora gusha. Ibwibanze ni bagiye bavuga mbega isoko yubatswe gute, yubakishijwe iki, kinguwe gute. Uburundi ikibazo c'amazi ntikihari, ko boshira amabouche d'incendie canke poto bivanye n'ingene muvyiga ku masoko biroroha. Mbega abo bikoresha ni bande baronka ubumenyi nibigisho, umunyagihugu yigisho. Mu gihe cibiza cabaye nk'iki c'Ingozi rero, mbega uko gwiki nivyo ico bita horuvement kirakenewe. Mugabo Faustin yigeze kubicako nihaze kumbure muri bo nyene abarundi n'abantu baciye ubwenge barashobora kwiga bo nyene, n'abahinga barimwo abavyiza babinonosoye hajya usanga baba barimwo naho kenshi batumvirizwa, babanze bige kumbure icatumyisha naho kitaramenyekana ntikize gisubire kudoheka gihekure ivyo bazoba bakoze, bace barikingira gusumba uko ryari rikingiye. Hama kumbure mu nyuma izi enquete zavuzwe cyane naho zitakogwa, burya muri enquete niho hava inyigisho umuntu ashobora gufatirako. Zirakwiye naho bazifata minenegwe, zikwiye kuba ku bwanje kugira ngo ubu canke uriya amenye ibigiye gukogwa, mbega bifatiye kuki, ubuhinga bugiyemo n'ubuhe, kugira ngo umuriro nk'uwo ntuze usubire kuboneka. Nagomba ndangize kumbure nsaba utubazo tubiri aba batumire, ni igiki cokogwa kumbure kugira ngo umwenegihugu wenyene, umunyagihugu amenye koko aca ubwenge, amenye kwigwanira, kuko ubu aho bigeze ibintu
bisa n'ivyabaye nabi. Murakoze. Ega mbere murakoze, reka twakire umunywanyi wa nyuma Alexis, nimubona nimwaba muriko muratwumva mugure mikro yanyu mubaze ikibazo canyu. Sinzi ko muriko muratwumva. turiko turabumva cyane. Yego duga kwijambo. Ubwa mbere nagomba shimire Fokode yatunganije iki kiganiro na cyane cyane mbere n'ibiganiro ikunze gutegura ku matematike atandukanye. Hanyuma shimire shime n'ivyo n'intererano n'ivyashikirijwe n'abatumire Faustin Ndikumana na Pacifique nini nahazwe. Sinzi ko mukinyumva. Ego turabumva ijana kwijana muduwe kwijambo. Ego murakoze cyane. Rero jewe nagomba icambere nuko ubwa mbere nagahombo kaniniya cyane kuri kubona amasoko mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushika ubu amasoko arenga 200 amaze gusha nagahombo kanini cyane, ariko rero ugasanga nta matohoza abaye, mbere ugasanga nta n'ivyigwa biba ku bijanye n'ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Rero ndagira ku bijanye n'uko ivyigwa hariho inzego zijejwe kuraba uko leta irangura ibikorwa yiyemeje. Aha twovuga nk'umugwi wo mu nama nshingamateka, imigwi yo mu nama nshingamateka. Aha twovuga nka inspection generale de l'etat, ni ukuvuga urwego rujeje gucungera ibikorwa vya leta, mbere n'urwego rw'umuhuza, aho usanga izo nzego vy'ukuri ata maraporo asohoka iyo ugiye ku mbuga ngurukana bumenyi zabo, ntubone neza amaraporo ku bikorwa vya leta no ku biba vyashitse mu gihugu. Rero duca tugaruka ku ruhara rwa societe civile ruracari hasi cane, aho usanga ivyigwa bakora nabo nyine ugasanga ntivyerekana neza, ntiba bikomeye cane kumbure ngira ngo biba bivuye ku kuntu Uburundi bwifashe muri kino gihe. Rero nagomba uko hariho nk'ibi ariko bagumye bagaruka ko vy'amatohoza, societe civile yo tera cyane nko muco bita investigation. Cambaza rero umutumire Faustin Ndikumana uko ishirahamwe ryiwe turazi yuko rikunda kubikorera ko cyane. Nagomba ndamubaze yuko hari icigwa shirahamwe ryiwe ryo rimaze gukora ku ngaruka zisha ry'amasoko mu Burundi bijanye n'ubuzi bw'igihugu, kuko muhinga umwe yoba ari umuhinga yigeze gukora ku bijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, aho yashikiriza ko isoko nkuru ya Bujumbura aho iterera 20% kwijana vy'umwimbu wose w'igihugu ku mwaka. Rero nagira ndamubaze yuko hoba hariho icigwa yoba amaze ishyirahamwe ryiwe rimaze gukora ku bijanye n'ingaruka ry'isha ry'amasoko mu gihugu cyacu Burundi. Murakoze. Murakoze namwe. Ngira Alice twohera kwa Faustin mukishura, Pacifique namwe muheze munganire kubazo babajije, hanyuma mu kanya tuje mu gice ca nyuma dusoza ikiganiro. Ibibazo babajije ku kijanye na wabajije ibijanye n'afata iby'amassurance, ibyo kuvuga ngo amasoko n'asha ngo bamwe bimvira akagira ngo mubayaha abandi canke bagira iki, yacyari ikintu bita blanchiment. Ikintu bita blanchiment kumura abantu benshi ntibakizi mu Burundi, ni ikintu kitazwi cane, mugabo nashaka gusa n'usigurira abarundi gatoyi. Blanchiment isigura n'ukuntu umuntu aronka amahera yaciye mu bukozi bw'ikibi butandukanye. Harimwo amayo gusahura nk'igihugu, gusahurira ca leta, hari mu bituriye, kumbure
batangaje nyine ibyo by'ubutare bidaciye mu mategeko canke udandaza nk'ibihimba by'abantu bamwe usanga nk'ubu badandaza nk'ibihimba bya banyamwema cyangwa ugasanga uri mu rezo z'inkozi z'ikibi amahera akagwira ugacura bimwe biyajana muri circuit officiel muri investissement kanaka nyene ibikorwa biboneka nk'amazu yubatswe n'ibiki ico gatoro ca blanchiment nibatswe ari ikibazo mpamutima cane muri ubu Burundi akaba kijya ko biragaragara cyane ko ibintu byinshi mu Burundi byo kusanga ari za blanchiment kuko uravye honyene ibintu vyubakwa ingene yubakwa amaze ingene yubakwa ukaraba n'amaroveni kumura bamwe n'abariya baba bafise ukaraba secteur bancaire dufise secteur bancaire finance mu Burundi ntidufise igizwe hanini ico bita les dépôts à court terme uravye rero ivyubakwa urabona neza yuko blanchiment itari ikintu kiri generalize sinokishira ku masoko gusa ahubwo hoba ingamba z'ukuntu leta yumva ko blanchiment ari icaha kuko turabona ko muri blanchiment ntibaratabura ko ari icaha blanchiment ni vya bindi umuntu usanga nk'ubunyi akaduka ngo ndaterereye nka leta nk'ikintu kirekire kinini nivyuka kugira ati no bikuye hehe mbega kuri compte fiscale yawe wogenda karaba compte fiscale by'ukuri irajanye n'ibintu birebire byose wowe ufise urumva ukabona yuko ari bibazo ikinero ca blanchiment mu Burundi nakarandanye n'akaga nibaza yuko muri bijya bita kurwanya igiturire kirahanwa n'amategeko bita enrichissement illicite bifatanye na blanchiment enrichissement illicite birafise ukuntu bihanwa n'amategeko n'ubwo bidatomoye neza ariko byitwa ivyaha urabona ni enrichissement illicite itari controle neza ajya baka tutabantu berekana amatungo bagiye mabanga cyangwa bavuye mu yerekana n'ibikurikizwa nukuvuga ko enrichissement illicite iba yuguruye na blanchiment ukora n'ibindi zindirizo rero canke n'iki gihugu blanchiment iba ihari ni usanga n'amahera avuye mu bintu byo kudandaza urumogi ari menshi ugasanga abantu urumogi urahita biki ibintu byinshi bikaba ukabona ibintu byubakwa binini binini canke bigize gute vy'ukuri utabona activité économique igaragara n'ikintu finale wagenda mu ma entreprise mu kuma compte fiscaux ukabura kuko ukaraba nka les impositions de revenus mu Burundi de personnes et de biens de personnes morales physiques urabona ko ari nto mu bindi bihugu siko bimeze urabona ko ari nto il y a pas de mécanisme ico tukutabwirwa taxe muzeyi ayo marongo urumva rero ica blanchiment vraiment ngira coba n'ikindi kiganiro twokora kuri iyo muzeyi kuri ico ca blanchiment ariko kuva yuko mu Burundi kihari canke abantu bashora ibintu by'urumogi cyangwa bagira gute bakubaka ibintu bagira gute bitabona neza ivyari ivyo ntawo bidera gusa hakeneye kuba ko yahagurushirwa navyo mu bindi hama ibijanye no kuvuga ngo abanyagihugu participation citoyenne ahandi ubundi ni ikintu gikomeye cyane kuko ahantu participation citoyenne idakomeye abanyagihugu bawe batubwiye bavuga ati uvuge ko ivy'igihugu bibaraba uri mu standard n'abanyuruzi gitara abanyagihugu bakabivuga bagahaguruka bakakubarira aho nta kintu cyo kirasikwa ahandi abanyagihugu barereka barongoye ko ijambo ari ryabo bakabwira bati no ko mutaduhera raporo yibi ivyo rero ngira bizoza kuri buhoro twarabonye ngejo bundi inama amagambo yavuze nahangwa isobora icegeranyo bereka udogwe komine nahangwa ngene ibintu bimeze mu bisanzwe ingendo nka bene ziriya zitanguye abantu bakerekana bakavugira hejuru bakadenonsa y'ama journalisme d'investigation agasubira agakora lanceur d'alerte mu bindi bihugu barashigikirwa ni ibintu rero by'umuco byukwiye kuja mu Barundi bose ubundi n'amashirahamwe abikoramo niyo vyishoboza yonyene saya amashirahamwe yacu y'urwango yoshobora kugira gute adafashijwe n'abandi bakaja muri na liste les citoyens bakavuga musaka ikaba nka solidarité kugira ubutunzi bw'igihugu bukingirwe kuko no mwibwirizwa shingiro burya handitse neza yuko umurundi wese ahamagariwe gukingira no kubungabunga ubutunzi bw'igihugu burya arabihamagarirwa mwibwirizwa shingiro kandi biremejwe n'itegeko ry'ibwirizwa shingiro
urumva ugiye kubikora no guciye amategeko kandi bavuga ati nturinda kuba ngo n'ishyirahamwe naho ku giti cawe ubikoze amategeko nibyo aguha uburenganzira burya mu Burundi yaba twarashobora no kuruha n'akanya tukigisha nico bita muzeyire uburenganzira baba bafise kugira tuti diare de devoir d'accord mais hari n'uburenganzira bafise ivyo rero ni ikintu cyo kwigisha rero na cyane ko n'ibitabo nyine biba bigenga igihugu bose bavyandika mugabo bagaca bakura ku kuntu abantu baguma muri donc muri ignorance hama kuvyerekeye ivyo vy'ivyigwa bonibutse yuko twigeze kuba mu 2014 tuvuga irya soko ya Bujumbura igisha tuvuga ko ni ya PIB ingene yakontribuye muri PIB kucakanga kuba 0,1 ya PIB ubutunzi bw'igihugu tukwijana uravye ku marosete fiskale haratangwa niki mugabo ubundi ukuntu umurinda w'amasoko warinze ubandanya usha nta cigwa kiraba ku masoko yose mu bice ngo bara impact twebwe turakora kandi cyo turabona ico cigwa kibaye cyofusaba n'uburyo bwinshi ariko sinumva ko na societe civile tararo mu buryo bwo kugikora sinumva ingene leta nyene bituva ati aho mpama ni harya none leta nize bikama mu masoko umutegetsi kanaka ntazi yuko ijya vewe itagiramo yuko bayaguzwe muri ayo mataxe yenyene ayo mayinandanse canke ibintu byose nibaza ko ariyo biva none biva he ni harya nico cigwa rero twumva ari nk'ubushiranganje kanaka ari nk'izo za urwego rujejwe iterambere baravuga ngo ade baje zo development du Burundi aho bose ushaka kubikora izi za CFCIB zijejwe iterambere ry'impunzi by'abikorera utwabo nka CFCIB ariko nayo isora kuja bakaza bakarangira etude bakiga bagafinansa etude abagwiza atunga nyene muri CFCIB bakaraba niyo batanga ayo makore ayo masoko asha ni gwabo bakakora ikigwa kikaba finance par CFCIB bashobora kuronka n'uburyo nazirya za runze za banki mu ndazo zishobora zifasha ibintu nka bene nashizwa yuko natri societe civile bikoze na leta yo bikora abikorera utwabo bakajanga muri amashyirahamwe za CFCIB kuko biri mu butunzi mu gukingira ubutunzi bw'igihugu kuko hariho kugira investigation bisanzwe yo kuraba icyateye isoko mbwaro na audit institutionnel ama infrastructure bapfa gute ivy'umuriro technique babigwana gute ama equipement ngana gute entretien ingana gute rero sources zimene zibishoboye zingana gute sinumva kuri izo nguvu zo kwiga ibyo bintu kugira icyo bija muri priorité budgetaire twumve n'umushikiranganje yayo ihagazeko w'ikiga ca leta ego ngira fose murakoze mu kanya ngira turabaha ijambo hari akabazo ka gatatu babajije ku cyokorwa ngira tuca tukishura mu gice cya nyuma cya kino kiganiro munyemereye ngira Pacifique namwe mwo kwishura ku tubazo mwabajijwe hanyuma tuje mu gice cya nyuma turangize kino kiganiro sinovuga ngo hariho ibibazo jewe nyene noba nabajijwe kuko ahanini cyo yatwagiye twese yavuze ko ni Kagenda yabajije kuri kijya blanchiment naco numva Faustin Ndikumana yacishuye neza aho yatubaza ko twese hari icyo turiko turakora nko kuri ivyo bijanye na blanchiment yavuze nk'iki cy'amafaranga ava muri Congo harimo nk'ayava mu ba FDLR n'uruhara bariko baragira mu gihugu ivyo turabifise biriho noneho no mu maraporo atandukanye byaragiye biranandikwa ariko ku kijanye no guhana ro blanchiment sinibaza ko hari umuntu n'umwe ndigira numva mu Burundi yahanywe kubera blanchiment ubundi bayita blanchiment de l'argent sale amafaranga aba yavuye mu vyaha amafaranga adasiguritse ku ntazi abayafise bagira ingona z'ingene bayinjiza mu mafaranga asanzwe kubera ko atababoneka iyo avuye ingene umuntu afise ivyo bihera bitagira uko bingana avyinjiza gute mu mafaranga asanzwe ubundi utwaye amafaranga muri banki wategeza gusigura iyo wayavanye sinzi ko abo dufise banafise iyo ngorane ico naco sinzi ko vy'ukuri dufate ko President Ndayishimiye aronse amafaranga avuye mu kugurisha abasoda muri Congo yobagira ingorane y'ingene ayo mafaranga yaronse gutyo aheza akayinjiza mu mabanki Ndayishimiye ushobora gutwara amafaranga muri banki ntibayakire
sindabizi ko niyo ngorane by'ukuri anayifise, ariko nta na rimwe nzi mu Burundi bamaze guhana umuntu kubera ko afise amafaranga adashobora gusigura iyo yayakuye ngo bamubwire ati ntituyakira ntituzi ibyo yavanyemo, ashobora kuba yavuye mu bwicanyi, mu rumogi no mu bindi, ntavyo ndumva. Rero by'ukuri Faustin ikibazo yacishuye sinogitebako cane. Ego murakoze cyane Pacifique. Reka noneho dusimbize tujye mu gice cya nyuma cya kino kiganiro ari naco gisoza. Kumbure mwavyumvise si rya mbere amasoko asha, mugenzanje Alice yigeze kuvuga ati ararenga 10 ayamaze gusha, kandi hari n'ayandi abandanya asha. N'ubu turi mu kiganiro hari amareresi ariko arakwiragizwa y'isoko ririko rirasha hari i Buganda. Mbega nimba abategetsi bashobora kubumva, mwobahanura iki? Faustin mukoresha iminota 5, Pacifique namwe mukoresha iminota 5 kugira ngo dusoze kino kiganiro. Ndahereye kwa Faustin. Icokorwa mu bisanzwe, icokorwa kugira ivyo amasoko byohera d'abord kuri mesure politique. Mesure politique nuko leta yokumva yuko ivy'amasoko, gushaka amasoko na karanda mu gihugu ni danje kuri ku buzima bw'ubutunzi mu Burundi. Tutabora ikibazo gicemerwa ku rwego rwo hejuru, hagacafata ico bita strategie nationale kugira ivyo bintu bihagarara. Ivyo bicaba bihera tugaruka hahandi, bihera ku matohoza yimbitse, umugwi w'abahinga taho wegamiye ushobora gukora amatohoza yizewe yimbitse ku bintu ushobora gutera ayo masoko, bihera kurangara ingene amasoko yubatswe canke ku bukozi bw'ikibi ingene bobugwanya n'ibiki byose. Iyo ntuze maze kubaho rero ntacaba ntuze plan de prévention. Ubwa mbere arabahanwa bagahanwa, arabigizwa bahindurirwa amabanga les mesures administratives bagahindurirwa amabanga. Hanyuma amasoko rero abajejwe bose ku ma institution, haba ubushiranganje bw'igacari cyo bujejwe muri bije, ujejwe gukora ico uje gukora ni ikihe kugira ibikoresho vya ngombwa bigurwe muri pete bije wabigize mu bushiranganje bw'intwara hagati mu gihugu. Mbega amasoko ariko arubakwa infrastructure, muraraba neza ko yubatswe bikurikije standard, agashiraho politique ne yubakwa mu kugira yubakwe neza. Igira gatari igipolisi nigeze kubivuga, capacité de lutte incendie mu gipolisi ingana gute, imeze gute, imeze gute, ubushobozi bwawe n'ubu. Hagacaba rero nantuze rero na ico tukwita nk'umugwi nyene uzura bikurikirana ku rwego hejuru macro politique, hanyuma hasi by'ukuri, hasi ku rwego hasi bw'uvuzeho niveau du pouvoir local, aya makomine n'iki akaba afise une stratégie claire y'ingene amasoko atunganywa muri gestion quotidienne, amakomite de gestion, urongo isoko, abajejwe intwaro, bigenda gute mu gutanga ibibanza, mu kugira iki no kudevelopa transparence muri ivyo bintu byose. Hanyuma rero na leta gutanga ico bita campagne nationale, gukura umwuka w'abantu bamenyereye kuba basesanguyoze, bashaka kugira ibyo batabiyakuya, bashaka kugira ibintu bitwaje igikenye, bitwaje iyo bariye bavutse, imigambwe barimwo, atakinde ariko aramarira igihugu, ata effort, atagukora, bama bashaka kugira ibyo abandi bavyihagira. Ivyo uwo mwuka leta reza kugwanya mu gihugu, nico umukuru w'igihugu yofatira ko hejuru, akaja hejuru kwisonga n'abamwegereye na leta yiwe, vy'ukuri hagahimirizwa. Igisigaye niyo capacité ya assurance nayo ni ibintu bico bija mu bijanye muri culture, bakabishira mu bakarako bafise ubwishingizi bukwiye, kuko ubwishingizi busanga nabo ni ngirakamaro, si ibintu bibi. Mugabo nabo nyene kandi bagishwa n'amategeko nyene akora ivy'ubwiringizi, bakigishwa ayo ma assurance nayo akigisha abantu, kandi nayo ntazi umengo na ma assurance ashaka kutari debloka amahera, kugira na ma assurance agorana. Ntumvuga ama assurance nayo yose rero hari ama assurance akora neza, kandi ma assurance abazi yuko ari kuza gutora interano z'abarundi z'abantu, mugabo hageze dédommagement igira basohora ifaranga bakananiza abantu bakadindiza, ugasanga igihugu
abantu mu gihugu ntibashobora kwizera. Hama rero leta ego ibaza igarure rero ca cizere c'uko abantu batuma bintu bati abantu bagira kora ibi kubera imvo ziriya na ziriya, dufatiye kuri ivyo twari tuvuze. No bahendagejeje ngaho, murakoze. murakoze cyane Faustin Ndikumana. Pacifique, ngira namwe mugerageze mukurikiza umwanya. Mbere ku kabazo Alice yigeze kumbaza yagira ati hari amakuru ariko aravuga ko ari isoko yindi yoba yahiye, nkuko nari nabimwemereye nabikurikiye, bambwiye yuko ari amakioske 5 ari kwibarabara amaja i Buganda yahiye, kandi ko bo banyarutse kuza kuzimya ubu mucanwa woba wazimye, niko nabibwiwe. Banyandikiye ko atari isoko nyene, ari amakioske 5 yari kwibarabara yarahiye. Hanyuma kuco mumbajije icokogwa kino kintu kiragoye gose kwishurako, kuko kenshi mu kwishura twishura twisunza ahantu hari intwaro isanzwe, intwaro ikunda abanyagihugu, ikora ibishoboka byose ngo ibakingire. Mugabo turi mu ahantu naho bishoboka ko umuntu yikeka ko intwaro yo nyene ariyo yabikoze, ikibazo kica kirengera bene ibi tuvuga vya politike zikwiye kujaho. Kuko urumva babaye abatwara ari bo bubahuka guturira nk'icya 5 c'ubutunzi bw'igihugu nko muri 2013, bubahuka ingingo nk'iyo bakayishobora, wumva iyindi mpanuro umuntu asigara ashobora kubaha ngo he nimurabe bibe neza, bica binanirana, urabura iyo hera. Intware ishobora guturira icya 5 c'ubutunzi bw'igihugu yabishatse yo nyene, umuti ukuba ari ukuyikura gusa, nta wundi muti ugisigaye abantu bashobora kwiyumvira ibintu nk'ivyo. Rero dufate n'ibintu bibiri, nimba ari ubutegetsi buturira amasoko bukabitegura bwo nyene vy'ukuri, kandi bikava ku mutwe wavyo hejuru, bagafata umugambi nk'uyu, ikintu cyonyene kizokiza igihugu muri ico gihe nuko abo bategetsi bovaho. Babaye naho atari bo babikora, hari ikintu coba gitangaje. Babaye atari bo babikora, vyo ntangaza ingene bareka abarundi bakaguma vyiyumvira gutyo, imyaka 13 igahera mu mutwe w'abarundi bose hariyo ko abatwara igihugu baturira amasoko. Ubundi hari n'intwaro zimeze ukuntu zikuma zirondera abo zibeshera. Narabonye imbonera kure zitanguye kuvuga ngo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba kugwanya ubutegetsi, ariko inyisho nkaho iroroshe. None abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagombye kugwanya ubutegetsi bagaturira amasoko, vyogenda gute ngo ubutegetsi bubakingire bwanke gutohoza? Ni kwa kundi nk'iyo banyuruje abantu, tukavuga umuntu yanyurujwe, yaba ngo ngo abonyene ngo muri Fokode nibo banyuruza abantu. Inyisho yamari imwe, ndabwira nti nimba ari Fokode inyuruza abantu, ni gute inzego zose z'u Burundi zihakana ko abantu banyuruzwa? Yo bari leta ikunda cyane Fokode ikadukingira, ikanka ko tumenyekana ko twanyuruje abantu. Ewe itagenda kubitohoza umuntu wese twavuze, ikavuga iti vy'ukuri yaranyurujwe kandi vyagenze uko, abamunyuruje ni naka na naka, hanyuma bakerekana ko ari Fokode. Rero ubonye ivyo bintu biba, leta ikanka no gutohoza, ikibazo kija kuri yo. Kera mu myaka ya kera cyane turiko turiga muri kahise, baravuga umuriro ukomeye wigeze kwaduka i Roma, nimba amakartier 10 kuri 18 arasha ku mugwa mukuru wa Roma. Kera hariho umwami bita Nero, niwe ico gihe yabonye ko ibara riguye, uwo mucanwa arondera bawutako, avuga ati ibi bintu ni abantu bitwa abakristo. Abakristo niho bari bakibaho batarakomera, avuga ati niba abakristo batemera gusenga ivyo dusenga nibo babikoze, babibatako baja ko barahama. Muri iyo myaka i Roma abakristo barishwe ku rugero kataraboneka. Urumva leta byari bigoye ko yemera kwambara iceye nk'ico, ariko iwacu ibintu nk'ibi biraba, abanyagihugu bose akavuga ngo ni leta duturira n'urwego rutwara igihugu ruturira amasoko, ya leta ntinatohoze ikabireka uko bikamwa bivuga gutyo. Kuri ibara aho je birangora kuvuga ngo twokora iki, bibaye ari byo ko gukura, ariko bibaye atari byo naho nizi impanuro Faustin atanze ntacyo norenza ko nuko abaho politiki iboneka bikaja no mategeko ibijanye no gukingira abarundi, haba gukingira ayo masoko, haba gukingira n'ibindi. Politiki ijanye no gukingira amakatastrophe igatera ifata ikibanza kinini, kumbure hagatera abaho n'ubushikiranganje bugejwe ico kintu. Turavye urugero ibiza biriko nk'ibi by'amasoko ariko arasha, nuko kandi hari wavuze societe civile. Kenshi societe civile abantu barihenda bakibaza ngo naya mashira hamwe angahe aba ariko aravuga. Oya, societe civile ni n'abanyagihugu, byamanuka bene isoko, abakoresha isoko bo nyene bahagira amakomite y'umutekano w'isoko, bakaraba ko isoko yabikingiwe,
bakaraba ati umuriro uteye ngaha twogira iki, nibiki bibuze, mbega hakwiye iki kugira ngo isoko yacu ibikinga ibintu byacu ntibize birasha gutya. Ari naho boja no kuvuza induru nabo nyene tari kurinda kurindira yandi mashyirahamwe bonyene bene isoko avuga bati iyi soko yacu turabona umwanya n'umwanya irashobora gusha idakingiwe, kandi ntavyo tubona bidukingira. Bakavuza induru muri komine, bakavuza induru babonye umushikiranganje, bakavuza induru babonye umukuru w'igihugu, ku buryo hagize kiba wa mukuru w'igihugu atazora ingene yikurayo mu gihe babimutuye ntafate izo ngingo. Wumva byoba politike y'igihugu cose bigafata bose akumva bati ibintu byacu tubikingire kandi twese tuvyitwararike. Ariko turafise leta yumva ko ibibazwa, turafise leta yumva ko iteza gukingira abantu n'ibintu mu Burundi. Ubwo biriho niho hari ikibazo gihambaye. Numva ariho norangiriza. Murakoze cyane. Ego murakoze Pacifique Nazwe. Reka ngira ngo Gilbert dushimire abatumire turiko turarangiza kino kiganiro. Duhere kuri Faustin Ndikumana, turabashimiye kubona mwatwitavye muri kino kiganiro no ku ntererano zose mwatanze. Faustin Ndikumana turabashimiye. Murakoze. Dushimira n'abatumire twagisangiye n'abatwumviriye. Ego me Pacifique Nazwe namwebwe turabashimiye nkuko vyama bigenda mwatwitavye kandi mwagize intererano zikomeye muri kino kiganiro. Mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Nanje ndabashimiye haba mwebwe nyene mudufasha gutunganya ikiganiro nkuko namanda bikora mu kurangiza. Ni n'akaryo ko gushimira abatwitaba bose badutera iteka bakaza kumviriza ikiganiro cyacu, nabo nyene bagaterera ivyumviro. Ni ciwacu nka Focode igitunganya, ariko ni ikiganiro cy'abanyagihugu bose b'u Burundi, ni ca twese birumvikana ko twese tuza guterera muri cyo. Noshimira mugenzanje twasangiye ikiganiro Faustin Ndikumana, niko karyo ndose kumushimira ku bikorwa nawe akora. Si benshi dufise bemera kwitaba bino biganiro bari mu Burundi, kandi si benshi iyo bari mu Burundi bemera kurinda bakavuga ku rugero abivugako. Uko twumva bivuga uri mu Burundi usanga agerageza guhesha ico yovuze akagihunga akakivuga atakivuze, ariko urumva ko yubahuka. Tuzi byamuvuzwe ko nko mu mwaka uheze amajambo yo kumutera ubwoba yabayeho, imigambi yavuzwe yo kumugandagura, ariko akabandanya ahagaze. Nukuri je ndamushimiye, si n'ubwa mbere je mu biganiro vyacu, kumbure no hanyuma azotwitaba. Sinokwibagira gushimira Mutama Mbonimpa, niko bose batereye, ariko Mutama Mbonimpa nkuko yabikoze mu giheruka no ngaha hariya kandi yongeye ko aradufasha nawe kungura ibyo twariko turavuga mu kiganiro, nawe nyene no mushimira gose. Hanyuma shimire abantu bose bakora kugira ngo kino kiganiro gishoboke, harimwo ekipe yo muri Focode ikorana mu kugitegura. Mwese ndabashimiye, mugire umugoroba mwiza abari mwijoro, abandi bagira aho utarira atarabijoro nabo nyene tubipfuize ko baheza neza umunsi. Murakoze. Murakoze cyane Pacifique Nazwe. Reka dushimire n'abafasha amajambo muri kino kiganiro: Sharangabo, Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, Demokrate Kark Burundi, Kagenda na Alexis Nimubona. Mwakoze kubaza ibibazo no guterera muri kino kiganiro. Dushimire n'abariko baratwumviriza n'abazokumviriza kino kiganiro mu nyuma ku mbuga ngurukana bumenyi za Focode. Kino kiganiro mwariko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe yari mu buhinga bw'ivyuma, nawe nyene turamushimiye bimwe vy'umwihariko kuko niwe yafashije kugira ngo amajwi ashobore kubashikiraho muri mu mpande zine waragihagarikiye. Mugenzi wacu Gorodian Nuyingoko turamushimiye cyane. Reka mfate n'akaryo nshimire mugenzanje Gilbert niyo nkuru twafatikanije muri kino kiganiro. Gilbert wakoze. Murakoze namwe Alice, barakoza batwumvirije n'abazotwumviriza. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira. Focode ahari boneza